Shalom, shalom. Aha turi ku ishengero ryitwa Sabaoth rirongowe na Prophet Joshua. Turi ku musi wa kabiri ahari programme twitiriye n'ubuvugishwa gukira indwara no kubohoka. Umunsi wa kabiri rero harakoreka ibitangaza byinshi cyane. Aha turi kumwe n'umwe Imana yakoreye igitangaza. Sinzi ko twibwira akazina witwa bande? Cyansanze nita Alain Pascal adukunda. Ego mbega mubahehe tuba mu Buyenzi. Niki Imana yabakoreye? Kweko Imana yaradukoreye ibintu bitangaje. Kuri nosi ibintu bihabana byinshi kandi bitandukanye. Ariko icyo Imana ashoboye kunkorera mu buzima bwanje ni ikintu gitangaje gose kandi ndagishimira Imana nyene. Nkongera nkabikeza Joshua kuko ari we yatumye ngera ahangeze ubu. Mbega ico gitangaza nikihe kitubwire byagenze gute? Jewe muhiri wacu tuvuga turi abana bane, bise mushikanje n'abandi bahungu babiri tuvukana. Muri abahungu babiri je ndo wa kabiri mu muryango urumva. Kandi nije jenyene navutse atamagara akwiye mfise. Sinzi ko ariko byari gutegerezwa kuba canke twovuga yuko ari imigambi ya Satani ashaka kugerageza umuryango wanje. Mbega utubwiye ngo nta wavutse atamagara meza wari ufise, wagumugwaragurika byari bimeze gute? Yego je nakunda kugwaragurika kuva nkivuka. Nari umuntu ntigera ngira ikintu twokwita akayabagu. Sinakunda kurya kandi ingene navutse ntandukanye nk'abandi cyane. Kuko mu buzima bwanje cishije ubuza mu camake mu buzima bwanje nibwo ari bworohewe kuva nkikivuka kivunkira umwana muto gushika hangeze. Ariko ubu isire ko byahindutse. Ego mbega igihe waza ngaha anye kuri eglise vyari bimeze gute? Waje umeze gute? Musi nza ngaha naje ndemze cyane. Nari ngwaye sana ko musanzwe je nakuze mfise ingwara igiye gukama amaraso. Sinzi ko muyizi. Ndashima Imana kurara mu muryango wanje nyene. Papa yarafise ubushobozi bwo kumvuza, yarantwara mu bitaro bitandukanye akamvuza bakama bantera amaraso. Ariko ntabwo bayanteye kenshi, bamaze kuyantera kabiri. Bagiye mu bitandukanye batubwira ko mfise iyo ngwara kuko mu ngene nayo isanzwe imeze kweri. Ubu naho mubona uko kweri siko nari imeze. Mbega utubwira ati natukubona uko siko wari umeze gute? Jewe mvugishije ukuri turetse kuca hirya no hino, jewe uko nabibabwiye sinakunda kurya. Nari umuntu atamagara mfise, atanguvu mfise, naho isazi yancako narahinagurika kubera urya muyaga. Wari ufise ibiro bingahe ico gihe? Sinarenze ibiro 37. Byari bike cyane ku muntu akuze nk'uko ubonye. None ubu ufise ngibiro bingana gute? Ubu kuko mu ndwi heruka narigeze kwipimisha asanga afise ibiro 48. Imana ishimwe cyane ubunye afise ariko araduza ibiro. None ubunye umeze gute? Watubwiye ko wakunda kuja kwa muganga. Mbega kwa muganga bakubwira ko ugwaye anemie gusa? Yego barambwira ko ngwaye anemie hamwe n'ingwara y'igitigu. Ego kandi twagerageje ko dushoboye kose tuja mu bitaro bitandukanye batuvure bikanka. Haragira naho nyene najewe numva mega nimwe ndatera ikibazo umuryango wanje, nkifuza basi ko hari ico tuma basi kinkura ku isi basi nkareka kugora umuryango kuko byari ibintu bibabaje sana. Ego mbega none Joshua amaze kugusengera byaciye bigenda gute? Mbere yaho Joshua ansengera
cyambere na mbere cyo nokunda kuvuga ko uyo munsi nari nagwaye hari ibintu bikunda kumfata mu ijoro sinzi ko ari ibintu by'amapepo cyane none je naratangazwa n'ingene ingwara zakunda kunkarira mu ijoro gusa ngaho uyo munsi rero zimfata zari zaje zakaze burya ngaha mu mbona nduwundi muntu byari byanse kabisa barandanye kwa muganga kwengene nari imeze nari nakongataye umunwa yari ntakumangwa n'ibintu ntashobora kuvuga n'ivyura hondi ari umuntu wo kuguma ntera induru bonye aho bigereye ngaho paparansa bariko noja kwa muganga turagenda bagiye kuraba yuko arizo nyene zikuka mu maraso yuko amaraso yoba yagabanutse barabura basanga amaraso yanje akwiye bararaba izindi ngwara nka za malaria za typhoid zose barabura indwara nimye ngwaye cyeranje rero birantangaza igere umuntu ashobora kugenda kwa muganga ningene yiyumva yikumva yuko agwaye mugabo akabura ingwara aho ndicara ngaho nyene baranahana muhira atakundi bari bugire nyene nanje ngenda namaze kwihebura nyene kwasigaje gupfa kuko na bya ibintu bidatahuritse mu bisanzwe bya ibintu bidatahuritse kumva ushobora kugenda kwa muganga bakabura ingwara kandi wumva utamerewe neza umubiri wawe udasanzwe umeze nk'uko wamumeze iminsi yose hama nyene uyu munsi berse yaraza kundaba muhira aje kundaba muhira aragira ikigongo nyene arambwira ati none wewe ko wagiye kwa muganga wumva mugabo bakabura ingwara tiwe ivyo bintu wumva ko bishobora kubaho kirambwira kweri naje birantangaza kuko n'ubwa mbere numvishije umuntu agiye kwa muganga kwivuza kandi yumva ameze nabi bikanga mbega uwo bersere wawe vyaciye bigenda gute yagutoje imigambi oya ntonje imigambi yuko noronderwa umupasitori akansengera umusenzi mugabo kuko jewe sinzi ko ari satani nyene yabimbuza muri kameremere yanje nta bintu byo gusenga byanjamo abandi baraja gusenga je nkigumira muhira ngaho nkaronda ikimbuza kuja gusenga nkakibura mbega uwo mupasitori mwahavuye mumurondera wavuye wemera vyagenze gute yakubwira nemere byarangoye sana ego naho nyine ko naho namurondera atana kimwe yohinduramo icyo cyizere yuko nashobora kukinashira ari ifisi mugabo bivaye n'abantu baza baraza kuza kunsengera muhira bakambwira kumvingire nk'asenga amajambo bakoresha amajambo ngo isanduku ngo mbone imbere yanje cye nkiyumvira iyo sanduku babona imbere yabo nkabura ese nkagiye kubyemera byagenze gute ariko haje umupasitori agira gatatu muhira nawe nyene azavuga rya jambo nyene ry'isanduku hama baransabira kwa papa nyene yuko bondonderera umupasitori yonsengera nkagenda iwiwe akazaransengera nk'ukwezi kose kugahera kirimo aransengera cyo ndavuga ati cyo kumuvya bintu ngira ndabona umenga vyakome ibintu by'isanduku biko biraza ngaha biva he ndaheza nyene ndabwira mama jewe mpamagarira bersere akiri ivyo bintu yuko shobora kundondera umupasitori tukavugana hama kahita kansengera kuko abo benshi baza kunsengera ntibaba ino hafi ko bari kuza nko kundaba arababa muri Kongo hari n'abandi bari za ruguru yari mu bersere nyene araza arambwira ati none ko wamamagaye shaka kumbwira iki ndavuga ati je ndabona ibintu byakomeye kwere abantu baza kunsengera ngaho umwanya wose kuma numva avuga mija mu sanduku je kwere byayobeye sinzi yuko mwomfasha mukandondera umupasitori muvuga akansengera arambwira ati urumva ko bikurimo byizeye yuko ashaka gusengera ugakira ndamubwira ati sinoreka kwizera kumbure ngira Imana hari cyo yohindura kuri jewe kuko Imana ntakinanira mu bisanzwe sireka niture mu pastori numvise cyambwira arambwira ati we rero ni witegure nzokwereka hano ndakujana
mbega mwotubwira ahantu yaciye abajana ico gihe? nta handi yatujanye ku mupasitori numva yitwa Joshua, numva ngo akorera mu Ngagara. Ego yaranzanye ngaho tururuka, ndabona ahantu asengera, tinjira nyene turicara. Jore narindi ko nari sanzwe meze nabi kawuda, sinashobora kwicara no ngana ko anakwigora nari nagize kugira nyene ndabe yuko Mana yoshobora kundukura mu aho nari sanzwe ndi, kuko mu bisanzwe napfuye. Ndicara nyene ndatekereza, ndamubaza mbona abantu basigaye hagiye imbere, ahubwo ati none ubu ni Joshua, ngira ati wowe ubwo ufise n'ubwiki tekana Joshua mubona. Haje nyene ndatekana, mugabo ngira yasanzwe numva meze n'umenga mu mirimo ndahinduka, umenga sishaka kubicara, umenga shaka ndakwakubisa mu mutwe nyene, numva umutwe uranja nyene bikomeye. Ndavuga ati jewe hano birananiye ko haguma, tije numva no kutaha nkaja kuryama. Ati tekana, agira ati 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 urahitsanye kugenda uje kuryama, mugabo yamaze kukubona yuko washitse ngaha, ndazi jawe yose igiye guhera muri uno mwanya. Haje kwa barimo barampumuriza uko ndatekana, ndatekereza umwanya nyene atubwira duhaguruke dusenge. Ajya mu mirije giye gusenga, pastori yahindutse, ndabati jaje zose ngira yo baruyu, tekana nje nicare ntekane ko yamaze kuza ndabe ivyo bitangaza Imana ikora. Mbe none ashitse yaragusengeye vyagenze gute prophet? Ashitse kweri, yego yaransengeye, kandi yacasengera mu mwanya nyene. Yabanje gusengera abandi, mugabo naho yasengera abandi ku masengesho yakoresha ijambo isanduku yararivuga. Je naho nagiye gutangazwa, aho yinjye avuga ati gaha nahinje nzi mbona imbere yanje hari isanduku, ati rero mumfashe tuyisengere isanduku. Ikureho iyo sanduku imbere y'uwo? Yego tuyikureho. Ati turibuka ko ari bya bindi n'abandi bakubwiye? Yego direct nace binzamwo, kuko nta wundi muntu nari nibaza yuko ashobora kuvuga iryo jambo atari jewe. Ndavuga ati none Mana yanje, isanduku abantu baguma babona ni isanduku nyabaki, ni isanduku yiki? Ese ni urupfu rundindiriye? Yanje birantera ubwoba. Rero kujya kureba barimo arasenga gumatembera, mbona araje imbere yanje arambaza ati ugwaye iki? Cere birangura kuvuga kubera uyu munsi sinavuga sinashobora no kugura umuntu ngo ndimo ndavuga ngo nigane binari ngwaye, kuko honye nari nzi naho no mubwira no arimo ndamubesha, kuko nta ngwara nari sanzwe nzi fisi yari. Cere ambwira ati reka abo twazaniranye babikubwire. Acabwira protokole wiwe, aragenda aramwumviriza, inyuma aramubwira, aca arampamagara imbere ati ngwino mbere icyo ndakubaza. Baranda baranyitegereza, mbona atumye umuntu ngo amuzanira ngo amazi. Muzaniye amazi arayampa, arambaza ibibazo, ndamwisha cambwira mpe ayo mazi ngonwe. Ndayanyoye, naherukiye nyene nkoze ikombe ku muntu, ibi byakurikiye sinabimenye. Ego uratubwiye yuko ivyakurikiye utigeze ubimenya ahejeje kugusengera. None inyuma yuko agusengera ubu buzima bumeze gute? Inyuma yuko ansengera nyene uvuye munsi twaratashe, ndasubira kandi ndaryama, mugabo ndumva umenga uko naje siko natashe, kuko ingene nari niyumva nanumva umenga vyatanguye kumera nk'ibigabanuka. Ndashika mu ndabwira ati none mama, ati ibi bintu bishoboka gute? Ati
burya Imana yashobora gukora ibitangaza nyene bimeze uku. Ambwira ati wewe ivyo Imana yikorera ntugashake kubidugako cane, ati wewe reka Imana yitwa Imana, reka Imana yikorera ivyayo, ahubwo shimira umuntu yakurungitse kurya mu pastor. Uyu numwe mubazanye Alain Pascal, mbega mutubwira ingene vyari bimeze igihe mumuzana? Ego Alain Pascal igihe tumuzana yari ku mfiro bimeze nabi mu muryango, hari ukwihebura kudasanzwe bivanye n'amagara, ukuntu yakuze ari umwana amererwa nabi cyane, yama muri crise, bakaza baravuga ngo agwaye ingwara ngo ya anemie, yama kama amaraso, yama mu makrize, akama mu bitaro. Ariko rero ubwo buzima yabayemwo no kwishure vyaragoranye ukuntu ashaka kubandanya amashure ngo yaheze kubera ubuzima bwo butari bumeze neza. Hama jewe naje nk'umushitsi mvuye ruguru nje gutembera nyene bisanzwe, nsanga aragwaye. Hama ncamba oblige yuko ntegerezwa gufasha mama wiwe kumugwaza, turamugwaza ariko nyene kubera nazi abantu batarakizwa ni hatari. nkasenga kwajya umuntu yasenga, hari igihe ubona nk'ibintu bifata umuntu nk'ingwara umuntu ashaka gugwara, ukavuga ati iyi ngwara irafite ikintu gishobora kuba kiri inyuma yayo. Hama ndabandanya ndasenga, nkamubwira mama we ati ariko rero burya umwana wawe burya muri famiye turazi neza ko iyi atari ingwara isanzwe, ari ingwara iva ku badayimoni. Ngo none ko mutambwira, turakubwira nyene nuko nyene ni ingwara iva ku badayimoni kuko biraboneka. Hama umwana nyene aramererwa nabi, baratinda sinzi umupapa apanze mu rupangu yaturangiye ngo ivuriro riri mu Kigobe. Nabonye hakorera abazungu menga n'abashinwa, mugano bamwe bavuga ngo n'abakoreya. Turamutwara adashaka guhagarara, ntiyashaka no kwicara. Turamutwara kubera nyene ibintu vy'indimi, uwo mupapa nyene niwe binjiranye. Hama araza nyene aho twicaye twebwe aho yadusize, aratubwira ati rero burya umwana yarononekaye, bamusize mu vyuma. Aratubwira ati ibintu byo mu nda byose nta na kimwe kikiri kizima, byose vyarononekaye. Atariko bavuze yuko bagira bamushire ku miti bizogenda neza. Hama turataha tukamutondana misi yose mu gatondo n'amahera 15,000 bamutera hari agaserumo bamutera, tugataha. Ariko naho yari ku iyo miti hari ukuntu yaribwa ahantu mu ngingo hose, akaribwa, akaguma akavuza induru, akaguma avuga ngo ni mungirire uku. Twari mu kibuga cyo kwama tumugira uku umubiri wose tumufyonda. Hama rero je ndaguma ndababwira ati rero mugabo jewe ari umukozi w'Imana yitwa Joshua, ariko ahantu akorera eglise ntayonzi, ariko ndamuzi ruguru, nabonye akiza abantu benshi, nabonye ubutabazi kuriwe. Nukuri hamwe umuntu hamwe twoharonka Imana yobikoze tukaraba ko twomujanayo. Hama rese nzi ukuntu umukazana w'uwo mukuru wacu yaje muhira, turabivuganye naje kumusuhuza, turabivuga, acaravuga ngo je ngo kwa Joshua ngo ndahazi. Acara turangira hariho ati kuwa kabiri ni umunsi w'imitwaro n'abagwaye, gukiza abagwaye. Turanyene turapanga nyene ari mardi, niwo musi wa mbere naje narinje gusengera ngaho ko je naruwa ruguru. Nca turaza tuje turashika protokole baratwakira turicara. Hama rero hajyanye profeta amaze gushika, yashitse yerekwa kuri Alain ati mbonye iyi sandugu dusenge ihagarare. Caramuhagurutsa, amuhagurukije acabaza wamuzanye, candakiriza carampamagara, carambaza ingene ibintu bimeze, candamubwira nyene ivy'abaganga bavuze abo bo mu Kigobe. Ndabimubwiye acaravuga ati reka dusenge, ati umfashe gusenga, ndakubonyemo impwemu yo gusenga, umfashe gusenga, iyi sandugu tuyihagarike. Aca tuma kwa amazi mu gikombe, amazi barayazana, bayazanye amazi arayasengera. Hama aramuhereza igikombe, amuhereje igikombe agishira ku munwa, akimira rimwe yajanye n'igikombe acaragwa. Nta kindi kintu
nta kindi kintu yasubire kumenya kuko tumaze no kuba turi muhira twaramubajije ati none wewe byagenze gute ngo nta na kimwe nzi ngo je ngo naherutse mbona ngo ampaye igikombe ngo ndanywa ngo ibindi byose ngo nta na kimwe namenye ngo nta kintu na kimwe nzi. Inyuma yo kumusengera ubuzima bwace bugenda gute muhira? Inyuma yo kumusengera profete yaravuze ati ndamubere kwizamu naragikoze nguma nza ndasenga ariko umunsi nyine tupfa ngaha yarafunguye nico kintu cyanezereje cyane ukuntu atahura afungura ukuntu yaguma aryamye atihindukiza atagira iki ibintu amabezo yose nyine umuntu murabibona nyene ukuntu nyene biba bimeze ariko bica biratangura biragenda neza arafungura twamuzanye ngaha atigera afungura atunzwe ngira n'ibiyiko bitatu by'ubuyi byonyene. Hamarira Imana ya profete turabona ko ari Imana n'ukuri Imana yiyerekana ivuga nyene igacikorera aho nyene biragenda neza turaguma nyene muhira ndasenga nkatanga indemeshanyo mu muryango hama nyene biragenda neza. Rero ari n'ukuri ameze neza kuko arashobora kugendana n'abandi basore akavuga ngo ngiye muri ville akagenda muri ville n'amaguru bakagaruka n'amaguru uba ari ikintu ashaka araja kucigurira muri ville atangorane. Imana ya profete Joshua n'ukuri ragaheza gigwa n'ukuri turayishima cyane ku gikorwa ciza yakoze. Alain Pascal n'umwana yatubwiye yuko yavukanye amagara mabi kuva akivuka ubu unyafise imyaka 20 none kuva mu kwa kabiri ahaziriye ngaha kuri eglise yo kwa Prophet Joshua niho yaciye atangura kugira amagara meza inyuma yuko amusengeye gushika nino saha mwayibonye yabivuze ko ashima Imana yarengewe yabuze n'ukuntu yoshima Imana ihabwa icubahiro cyane. Murakoze muhezagirwe mugirirwe neza n'Imana. Mbega wabuze igituma ubayeho, mbega wabuze umugambi Imana ifise ku buzima bwawe, mbega wabuze ibikurindiriye inyuma ya buno buzima bwo kirinosi, mbega uriyumvira akazoza kawe uri ngaha kwisi n'inyuma yo kuva ngaha kwisi. Muri minota 2 unyumvirize unege ugutwi iminota 2 maze iyi minota 2 utazokwigira wicuza ku buzima bwawe. Nitwa Joshua prophet of Jesus. Siko nitwa kera nari umuririmbyi w'indirimbo z'isi. Kera nitwa Sugujeti Shio aka Obama. Nagendeye muri vyinshi, nabonye vyinshi. Iyi si ubonesha amaso siyo si kuko muri iyo si nabonye vyinshi. Muri iyi si ivyo tubona siko kuri kuko ariyo vyinshi bitabonwa biri muri iyi si. Nasangiye imfungurwa n'abadaimoni, nagiye ku makaburi, nagendanye n'abapfumu, nabonye vyinshi ariko inyuma yo kumurikirwa n'ijambo ry'umuco Imana itabara ubuzima bwanje imaze kuntabara indungika kubwira abantu kuri nangiye kubwira abantu kuri benshi baratabara. Imiryango yari kwirasambugwa iratabagwa, ingo zisubira kuba nzima, abahora banyura umogi, abari baboshwe na drogue barabohoka kuko umugambi w'Imana ku buzima bw'abantu ari mwiza. Iyo utazi uguma uri mbohe y'ikinyoma, aha tuzovuga ukuri kuzotuma ubuzima bwawe butumbera. None uti ubwo butuma zoburonga gute? Turagutumiye kuri channel ya YouTube yacu Joshua Prophet of Jesus. Gira sabone cange subscribe cange fyonda kuri no link iringa ikigutwara kuri yo channel. Uzokumva intahe nyinshi, uzobona ibikorwa by'ibitangaza Imana iriko irakora, nawe uzogira intahe yawe. Uzokumva ivyo Imana yakoze, nawe uzoshinga intahe ivyo yagukoreye. Turaguhezagiye ndakwatuye kwivyiza, turiteguye kukubona unezerererwa Imana yakuremeye n'Imana ikugombako. Mwarahezagiwe mugirirwe neza n'Imana, mubeho Imana ibateguriye kuri nosi no muri kazoza.